uravye ingene babanye neza na LIBERT bakinanye filme ikunzwe n'abantu filme umufakazi yes niyo filme nibaza ko naravye cyane niyo yatumye nkunda FANNY LAVINE ifite ama views menshi cyane ifite ama views menshi cyane mwabanye mu buzima bwiza bro abantu mu gihe mwakorana murazi ko babavuga babatera des commentaires négatifs mukavyihanganira mukerekana ko mushize hamwe mugabo mukuvana bikaruhuka birangiye byose abisize kuri réseaux sociaux ndetse uri umuntu w'umugabo man uraturuta n'imyaka uzi kukuze ibaze ngeragara breve jeje kintu cama kinta ufite je riho nditegeda ko ndagukurikirana ufite umwanya mani wo kwama uba hanze bari muri Amerika ufite umwanya mani wo kujya gukora uronderera umuryango ufite umwanya wo kujya ku Facebook gutukana sinzi ko mvise ahantu nari nati yavuze ngo Patrick ngo simvuze ngo akeza nete ngo nabasazi ngo muga ngo Patrick ni umusazi numva bivugiye kuri Hitop TV Patrick wa open mic wa open mic yarigeze ko muririmbyi nyene hahandi usanga ibintu byaranse umuntu kuja mu bindi bashaka kumenyekana mu zindi nzira sino yarigeze ko muririmbyi tuze turaraba wowe Chimamanda uri umuntu akuze man uri umuntu w'umugabo bro uri umuntu twese twubaha man asubira abantu none sayiravye turinga kugira ngo dushure uri umuntu akuze uri umuntu w'umugabo urubase ufise umugore afise abana ushaka kuba ufise abana umugabo iconzi ndamaze kubona umwana arafise abana ego yubahe man wowe ugacifata umuntu utabeshijeho ukamwitimbwa imbwa vraiment peu importe ahantu hose wowe iyo ni manque de respect kandi ivyo birahanirwa n'imiburiburi kandi kina Kazwa TV. Ouais, salut tout le monde, ça va, j'espère que vous allez très bien. Comme d'hab, c'est ALVIN SMITH, la voix originale. Abari kuri micro za Kazwa TV, nkuko musazo mubizi hama. Nkuko mubizi ikiganiro ni plus 250. Non, 257. Ako mu gifaransa wasi ko biba bigoye? Biragoye sana. Mugabo uvuze mu cyongereza plus 257 kiba kiryoshe. Ikiganiro ni plus 257 industry. Ni ikiganiro muzosanga inkuru nyinshi cyane zitandukanye ziba ziko ziraba muri industry kesa soya abantu bakora ibintu bitandukanye mugabo bose bari mu industry. Rero sasa last time twarakoze ikiganiro tiko turavuga sigara topic imwe ntwage kona sino mu commentaire abantu baravuze iyo topic ko mutayivuze iki murabice mu bivuze ko kubera ko birakenewe ujya muntu arafise ingera ariko aritwara bitameze neza rero twebwe turi ngaho kugira ngo tuzoze turashikiriza ibintu abantu bato benshi baba ariko barashaka kugaragaza mugabo kubera ko ari bato badafise audience yo kugira ngo ibintu byabo bigere kure tubwire tuba turi ngaho kugira ngo tubavugire dushobye kuzana bijya bintu abantu bose bariko ari doga behind tubizane ngaha tubigaragaze ko tuba dufite abantu benshi baturikirana tubigaragaze kugira ngo abantu bose basubire kubimenya rero nkuko mubizi cyane usanzwe ndabikurana n'umwigeme yitwa Mignone nagira ndamutera deja ariko ntago arikunda yikunda izina rya Mignone avuga ati ngo jewe ndi Mignon mais bien ukanyene kaze sha urakoze umeze neza ni sawa okay twibusanya topic ya last time tutavuze uko imeze amace tudebata ko amace tubabwira topic ikurikira Alvin akamagura shavuye shaka dutangwa turi muri ya mudi ya mbere shavuye gute umeze ukuntu no umeze neza ya kandi mwana nanje ndakora mu Alvin cyane ko urumva si niko uravuga cyane nashaka uje muri ya mudi no ufite urazi aha turi sinzi kumva ikarti iratuje cyane oh my god rero tuvuze ngo tuvuge ku ngo sali twosanga ijwi abantu bose bagize tubabujije amahoro that's why tuko turavuga ko umugabo nyine ibintu bimeze neza sorry twabyibagiye turi yes I'm good okay nkuko ALVIN SMITH arije kubivuga reka tubahe ikaze mwatwiteguriye ndabizi numva ko irya topic twako twavuga ko ujya mu munsi benshi barabishimye kuko mwabibonye mu commentaire baravuze kandi ibyo twavuze twasanze ari kuri finalement abantu benshi bari bakeneye uno munsi twabazaniye topic igira kabiri muvuga ngo tugiye tuvuga iki Alvin ndabivuge cyangwa nawe bivuge ije tugiye tuvuga ni vya ninde ujyana Chimamanda Moses en fait hari abantu bamaze iminsi batrended cyane ku ma réseaux sociaux tuza kuvuga ku bintu bibiri gusa kandi uretse ko ujya Chimamanda yigeze kuba umuririmbyi vya vrai kandi nageze ngo yakobe umukozi w'Imana jewe Chimamanda ni umuntu wa mbere yampaye concert ya 30,000 vya vrai ico gihe nimba ari indirimbo yiyo nimba ari concert sindavyibuka ntuze yani wabizi
vivance ico gihe ndibuka bamaye 30,000 ibaze nakoze concert ya 30,000 yari yurya yari indirimbo yurya yarigeze ko umuririmbyi nyene hahandi usanga ibintu vyaranse umuntu kuja mu bindi bashaka kumenyekana mu zindi nzira sinurya yarigeze ko umuririmbyi hano tubandanye reka tubibandanye ko kuko Alvin Smith ayivuze bon ahanini bene nakarira cyane abaririmbyi ivyo ntavuga nkuko avuga ati bindiza mu nzira zitandukanye je hari igihe mba nibaza none vya frère no kugira ngo bimwinjirize canke ni just kugira ngo adondere ama beef hamwe n'abandi niko yavuze niko ndavuga nti eska bikora kugira ngo bimwinjirize canke bikora kugira arondere beef hamwe n'abandi yes so rero no munsi twako turavuga jewe ikiyo ntambwe dutanga ikiganiro akenshi tubuze umuntu imyidagaduro ariko twanka bajye abantu bidagadura hama bakasaba exagger bakaca bashiramwo imvugo zitari nziza aha turamaze ibintu tuje gukoresha imvugo amaze iminsi akoresha y'abantu ngo ibibwa ngo inshinge je sais pas quoi ibintu nyene biri bizarre ugasanga ariko aravuga imvugo itaryoshe mu matwi none ni gute umuntu yokwikebuka ni gute umuntu yomenya arangaje akwiye gukoresha je ndahera ku kintu ca mbere aheruka kuvuga ariko avuga ku mukozi w'Imana abantu b'abakozi b'Imana bon jewe sindi contre kuko hari ivyo avuga ugasanga nivyo ariko hari n'ivyo avuga ugasanga ari exagger yego ntavyera imagine Alvin Smith wowe umuntu ari ku murimo wiwe hari ibintu je byambabajira fois passé umuntu ari ku murimo uramaze kubona ya concert yaba ya Christine Tekomana warayibonye warabonye abantu bitavye basi warageze warakurikiranye ukaraba ukazusanga ariko aravuga ati bajya abantu ngo nibibwa Jese nanka kuvuga ngo abantu bakora ibintu bibi muganda nkiyo rangaje ivuga ngo ibibwa guhamagara umuntu imbwa urasicyari cyo imbwa wabayizirise umunyoronga turaza akazi kimbwa sivyo hama mu kwigabura baragira uko wowe ugacifata umuntu utabeshijeho ukamwita imbwa vraiment peu importe ahantu hose wowe iyo ni manque de respect kandi ivyo birahanirwa n'imiburiburi kandi ikindi naco nimyabibaze ngo kwera aba mu gihugu cyo hanze mu bihugu vyo hanze ngo ari we yashobora kuvuga ibintu byose umva nimba uri umurundi aho uri hose ukoze amafuti hari ambassade y'u Burundi hari abarundi umusi so nuzo kwigera ufata abantu nabi ukura ngo uba mu mahanga hari amahanga bashobora no gutora bakaza gufungira iwanyu bivanye n'ingene uko afata abantu nabi n'igihugu cawe nabi nta kuntu umuntu ushobora guhamagara abantu barenga kuri babiri bacanke batatu umuntu wese ubonye juste akantu ko ubonye kuri réseaux sociaux ukagira ko commentaire kandi toujours des commentaires négatifs why uzuzura wa malimite hama ikindi kintu rero numva twovuga ko donc nuko kuntu kwinjira mu buzima bw'abantu hariho umuntu amaze iminsi yinjira cyane sinzi ko wabibonye nawe ku réseaux sociaux urumva ivyo twabivuye ko by'abakozi umva ni just gutanga impanuro basi Alvin Smith yes bivanye n'ibinakora ego ntivyari urumva nta kuntu umukozi w'Imana ubita ngo ni imbwa ego kandi ikindi naco ntivyari biburijwe gukora imyidagaduro ariko iyo myidagaduro yikore mugabo ureke kurengera ni nk'imwe twari ko turavuga muri partie ya mbere abayibonye barayiravye batayibonye nabo baje kwiraba turavuga ntivyari biburijwe kugira ico uneguye canke ugira ico ushima muga muri vyose irinde ku exagera turi muri demokrasi umuntu wese afise kuvuga mugabo ntariza amalimite gutukana ibintu vy'abasazi ibintu vy'imbwa ibintu nk'ivyo bive vraiment ngaho umwe wese amenya amalimite yiwe hari ikindi kintu amazi iminsi avuga ku mukinyi wa film ndundi inde FANNY LAVINE FANNY LAVINE bazimisa muvuga cyane mugabo ho turaja kuvuga ku impande zibiri tuza kuvuga kuri FANNY LAVINE tuza kuvuga no kuri Chimamanda Moses je Alvin Smith wowe uri kurakora akazi kawe ninde muntu agukontrola wewe nyene we nta bwenge ufise bwo umuntu uvuga ati je ndi control ivyo nkora ninde muntu agukontrola simba ndi umwana icyo nkora cyose mbaragisize mu bwenge urumva nta muntu abakwiye kunkontrola kuko mwebwe nyene ushobora kuza kunkebura iyo ndiko ndexagera mugabo sino ibintu cyose je mandi yo control kuko kugira nkora ikintu bamaze kucyumvira hama nkaca ndagikora mbega naho mari umuntu akwiye gukebura he ubwa mbere imbere yuko uvuga ati je umuntu yankebuye agukeburira he dizo nka jewe ndashaka gukebura voilà inbox urambwira ya bro ebana kakantu wasarishije ni nk'ubujewe arabarambwira yabana kujya kuno uvuga ngo ibintu by'akanyamerika uri umuntu w'umugabo birasarisha acavuga c'est vrai ni wavura mu bindi biganiro sindabivuga nkavuga yaje ndakora ukuntu mugurumva mba natahuye kandi umuntu yabaya kandi uyu muntu musaze inbox arumvira cyane kurutaho uza kumutukira muri public kubera hagiye hariho n'abansi biwacha baprofitiramwo bakamwataka hari abandi bose bacha n'abari hehe bose n'abahora bamukunda kuko jemeje guteranya n'abantu ku réseaux sociaux bameje guteranya n'abantu bose commentaire baragira ama screenshot bakabipartage ahantu hose rero je nibaza comme conseil ko bon ivyo yanditse kuri FANNY LAVINE yanditse gute
ufati yanditse ngo ujya bari kumwe ubunye Noraske ntare wa gatanu ngo yaje namba ari gushona ariko ntoze hariho yigeze kugira ngo ujya ngo namba ari ngo kanyuzi namo kanyuzi ngo kaje gusona ngo ivyasanzaye umva bavuga ngo abantu bose bakenanye na Alvin na Fanny Lavine bose ngo nabagabo biwe bararyamana ngo amaze kubona abagabo benshi ngo batari bake ngo amaze kuvyarana ngo n'abantu batandukanye ngo amaze guhura ngo n'abagabo benshi arashanko ba LIBERT arashanko ba Beri ababakinanye amafilme yose mugabo nibaza ko hajya ahantu habayemo akantu ko exagera. Okay, kimo cyoco nushobora kuvuga ngo kana bararyamana urabafatiye amaguru sase icya kabiri naco wewe ufise ubuzima bwawe ufise umugore n'umwana Cendi baza yuko yoba yo kwifokasinga kuri famille yiwe akamenya ivy'ubuzima bw'abana biwe n'abagore n'umugore wiwe hakuja kumenya ubuzima bw'undi muntu nabo baryamana kandi ujya n'umuntu yibashe afise abana bakuze nivyo netwa ko turavuga tuze turaraba we Chimamanda uri umuntu akuze man uri umuntu w'umugabo bro uri umuntu twese twubaha man asubira abantu nese yiravye turinga kugira ngo dushire kwagiza ukuri hama tunabanture kuko nta muntu adahanurwa man nta nkuko nta muntu adahinduka sivyo uri umuntu akuze uri umuntu w'umugabo urubase ufise umugore ufise abana ushaka kubuta afise abana umugabo iconzi ndamaze kubona umwana arafise abana ego yubahe man yubahe kumenyekana naho nivyo nzi ko tuvuga kwa Neri kumenyekana sima kutukane kumenyekana simaka ngo uvuge nabi uri umuntu w'umugabo kumenyekana umva rondera strategie ariyo yose uzomenyekana ega na Neli nate ntitwanka ko bijya binakora mugabo hari giye yexagera mugabo bijya binakora turabikene muri industry turabikene mugabo arabe agire limite rero nawe uri umuntu w'umugabo sivyo canke nawe uzo ku classe tumenye category tugushiramo eske nawe wewe uri nka Neli nate ugira amapezi sivyo canke ivyo akora eske abona byari bikenewe bien sûr Ego birakenewe ariko nko kuvuga mama muzima nka Fanny arakunya amafilme ngo batandukana akavyandika vraiment ushobona ko mengo barafanye beef twebwe abantu turi muri industry hari gihe tugira umuntu sizi ko muri kwa Noraske ariko araza muri monde ya mafilme rero ushobora gusanga ni nka vya bindi Fanny Lavine bakorana na wa muhungu wundi LIBERT bakagira ngo bagize mariage ngo bavyaye mu bebe bikagenda n'ama système de jeu sinzi kubitahura système de jeu zabo barafise target quelconque babashaka gushikako rero nimba utazizi egera abantu bagusigurire apana kuituja jeni byita kudavanga ko kudavanga ni kuvuga ibintu bitakuraba n'ibintu n'importe comment no kuvuga ama n'importe quoi ataje vya porte ko kuvuga ngo yaryamanye ngo nabakanaka ngo amaze twereka abagabo batandukanye none se ni ufite ikibazo nyabaki nimba abo bagabo yose ufite ikibazo nyabaki qu'est-ce qui dure ni giki kiriko kirakuderange ufise umugore ujya nawe yobo umugore w'abandi wewe ni giki kuraba kuri we ibintu birababaje ni giki kuri amungukira kuri we uretse ko iki uri kura muhanura muri amajambo yose kura Alvin Smith fraza akazi nyene karuhisha ndabizi kuri umuntu w'umukozi urazi iyo uvuye ku kazi ukaje usanga umuntu yakuvuza ibintu nkabiki kandi uziko neza ari mu kazi uzi neza wari uzi kuri mu kazi ukaje usanga umuntu yakuvuze ko ibintu nkabiki eske utasheho ntiyumva ko reba naye kagirira nabi trop jari higano naravya Alvin mu gitondo umbabarire ncanga ibintu naravye ikiganiro kuri ibi bintu vyerekeranye nyene no gupfa kurekura sinzi ko wumvise ahantu Neri nate yavuze ngo Patrick ngo simvuze ngo akeza nete ngo nabasazi ngo muga ngo Patrick ni umusazi numva bivugiye kuri Hit Top TV Patrick wa open mic nico kintu ngira ngaruke kugira ngo twerekane ko hari imvugo ikomeretsa abandi bantu kandi ugasanga uri kuramukomeretsa utabizi iyo mvugo yaciye arunkira audio simbizi yayivugije iyo audio iriko ninde Neri nate oya Patrick yavuze ati mbese urazi ko ujya mukobwa bigenda ariko avuga hariho igikomere dufise mu muryango cuka abantu benshi arabasazi ati ico gikomere twacaga ifise gushika none munsi uva ibintu byo muri famille deja ibintu ni kwa kuri tuvuga yuko ari umuntu ari ugushaka kuvuga umuntu ku kintu ugasanga ico kintu nico ugasanga kimukomeretsa wowe wibaza ngo ni blague wowe yibajije ko akavuga blague maybe ntituzi ko ariko blague canke yari kabigira muri vya bintu vya showbiz Patrick rero basanzwe bafise ikibazo cyo muri famille twabyumvise kuri Hit Top TV kuko je sindiko mvuga ibintu vy'ibanga Patrick niwe yaciye simbizi niwe yovugije iyo audio
yamunongikiye aravuga ati bazi ko dusanga twifise ikibazo cyuko muri famille benshi mengo bafara abasazi abandi benshi arabasazi atwazi ko ico gikomeye tugifise mu mutima nanone musi je nkigifise gikomeye ukakigaragaza atakajaza kubwira abantu ko je ndumusazi ati deja uretse ko abandi bibakomeretsa je bikambabaza ati deja ndashafise ico gikomeye cyuko arabasazi ibaza ico kintu we nta uraho uraje nguri kuri dagadura mu myidagaduro yawe kwacu usanga hari undi muntu kurakomeretsa ego mese gushobora kuba ata mutima ugire hari abantu batagira imitima ego ivyo bintu urumva ivyo bintu Rinate yaravuze nivyo mugabo rero manière yabivuzemo ngo rega ngo Patrick wo muri open ngo simvuze ngo akeza ngo nabasazi yabivuze uko nyene ngo muga ngo Patrick ngo wa open mic ngo numusazi aho rero ko yamaze kumva ivyo reka uzorabe azogenda arondere inkuru zose za famille ngene bagiye barasara byose acabishyira hanze maje urumva ko Patrick yabivuze ashavuye aravuga ati ndashafise ico gikomere ça fait mal bro tuze tuba ama limite tuze tubagira ama limite wowe uvuga uti je nimba shaka kwidagadura est-ce que nidagadura gushika hehe ego kwidagadura ukirekura cyane naho nyene si vyiza no Alvin ibintu ikiganiro caje bo vyavuye kugira ngo amutuke Patrick abagiye muri ntoze conference de presse ya Jean Dodi urabizi ko ni Patrick abari mu kazi kiwe kandi ni yakeza nete ni kuko Patrick akura muri yakeza kandi ategeza kurondera akazi kiwe agakure neza hama bamuhembe kazi kiwe ugira umuhora akazi kiwe akasha yitwa umusazi hama wabiramushikiriye mu matwi we yibajije ko ari karafyina hama akasha asanga uwo abibwiye kumbe ikibazo gikomere cyo mu muryango bro umunsi azokusanira ubwo busazi bwiwe turabizi ko ari umusazi kandi umusazi bugiye niga kahantu kuko tuba tuzi ko afite ikibazo umunsi yagufashe akagutatagura akagushwanyaguza yoza n'ubwo busazi bwawe uzoja kumwitwarira ngo umugabo kanaka ngo yankubise cyangwa uzogenda uvuga ngo umusazi kanaka yankubise nimba ari umusazi bazovuga ati ni umusazi urumva ubusazi bwari bwaduze tuze turaraba ibintu tuvuga nico gituma tuvuga ati dufatanije n'ibicimamanda Modest yavuze Fanny Lavine afite umwana akuze umukobwa w'inkumi bakwa kungana umuhungu wiwe arakuze ibaze abana babiri iyo histoire yiwe abantu benshi barayizi umwana wa mbere abana babiri afise biwiwe nyene abantu bose barazi histoire Fanny Lavine ashobora kuba gifise igikomere cingene abayeho mu buzima busanzwe hama gusanga ariko riruka kugira ngo aronderere bande abana ubisanga abahungu bose bariko ragira ivyo byose nta numwe bafise icyo bahuriyeko kandi turabizi Fanny ari yubaha vraiment turabizi Noraske na Fanny nta namwe bohurira yego vraiment bahuriye mu kazi none go promotinga kazi filme yiwe ufata Noraske kwa muriza kwa Fanny imagine Fanny ari muri promotion y'ifilme yo kugira ngo ashobore kubesha umuryango wewe ukazana urutwe rukunanira uravuga mu nabi Imana urikura mufasha iki hari amafaranga urikura mufasha hariyo maze ko murongo kiruvuga ati je namubwiye ticara ibyo bintu bireke ntamara yajya ntiyagusubiza bimeze bindi iyo umuntu ninka tusunyuma gato Patrick ari mu kazi kiwe wowe uciye winjira mu buzima bwiwe personnel urikura mutuka open mic si kiganiro cya news televiziyo yiwe arafise ababosi akorera atezwa kurondera akazi kugira ngo ababosi babone ko ari mu kazi kugira ngo ashobore yagiye hariya we ntuze amabosi amakondition yamuhaye akacumwinjirira umuntu yibere ku kazi ari karondera ratio urashobora kwibaza Fanny Lavine ari muri ntuzenya ari mu kazi kiwe ariko yiruka Alvin Smith azikorera abana uri umuntu w'umumama wenyene inzu kubagaburira kubigisha kugira iki niyo wo mubona nizo ngeso mbi nkeswe niyo yoba yarabibonye niyo mwataka wo kumwataka uko ahubwo uvuga ati shabugira ndabona ko ufite ibibazo byinshi jewe sazimba ino hanze reka ndagufashe voilà sivyo kandi ndagufashe basi ufuma umubwira nawe uri kuramufasha basi vyitwe yuko kanaka antuka ni nakarari ari karivugira ati umugabo behind arafise ikintu abari karamfasha mugabo nimba uzazi ko uzi ko ari ikintu atari ikintu akimuri kwafasha umuntu man ntago ukwiye kujajinga umuntu ko ntago umubesheje kandi rero yikanze kuko ubunye muri iyi minsi asigaye avuga abantu ko yishakiye araduka hari abantu bataduza ku kwishura mugabo twebwe turaguhanura turingabwira tuze turahanura abantu bamubigiza jewe Alvin Smith ndahara ariko mbafise limite sindiga ndengera umuntu ndafise limite ndetse uri umuntu w'umugabo man uraturuta n'imyaka uzi kukuze
ibaze ngeragana breve jeje kintu cama kinta ufite je riho nditegeda ko ndagukurikirana ufite umwanya mani wo kwama uba hanze ni bari muri Amerika ufite umwanya mani wo kujya gukora uronderera umuryango ufite umwanya wo kujya ku ma Facebook gutuka abantu vrema ufite aratuka hari ibintu yandika ukabona vrema ati ibintu birimwe amanyanga ifoko abantu bakora amanyanga baza barabiheba mugabo kubahanura ntivyari bibi Alvin nkuko nako turiko turamuvuga mwizi yes ntivyari bibi kumuvuga mugabo rofeti yuko ashazana mw'ibitutsi ibibwa ngo wamusambanyi wonawe ni FANNY LAVINE donc twene twanse ko avuga ibintu nabivuge avuga subira avuge mugabo ashiremo kwa le respect yamaze gutwumva topic ikurikira je nshaka dukurikiza ko niki gikurikira kabiri c'est vrai tutarenze iminota 10 iyo yose reka tubwire ba je nshaka ko tuvuga tube direct hari ikiganiro Fanny yakoze kuri Silent Vibes niko kana nshaka kuvuga bafite igihe twariko turamuhanura kuko ashobora kubivuga no kuwundi muntu sikora ko bivuga kuri FANNY LAVINE gusa abivuga ku bantu bose hari ikiganiro Fanny yakoze kuri Silent Vibes tugico tukivuga gatoya yaturanye na Noraska aravuga donc yashize hanze burya ntuze baravanye babagabo bose bamwagiriza ba LIBERT bande LIBERT par contre baravanye ubu ntibakikorana neza mugabo le fait yuko yashize mugabo FANNY na LIBERT ntibigeze bakundana yari filme mugabo rero ico kiganiro nacumvirije kandi vraiment courage umuntu reka akora elle doit être encouragée mugabo rero hari akantu kamwe nabonyeshaka kumunegura kamwe gusa ALVIN SMITH ntitumuvugiye urumva turamuvugiye kandi turumva ko umuntu amuvuga mwe exagere mugabo hari igihe natwe ubwacu twivuga urumva twivuga gute sigurira ingene uravye ingene babanye neza na LIBERT bakinanye filme ikunzwe n'abantu filme umufakazi niyo filme nibaza ko naravye cyane niyo yatumye nkunda FANNY LAVINE ifise ama views menshi cyane mwabanye mu buzima bwiza bro abantu mu gihe mwakorana murazi ko babavuga babatera des commentaires négatifs mukavyihanganira mukerekana ko mushize hamwe mugabo mukuvana bikaruhuka birangiye byose abisize kuri réseaux sociaux est-ce que ça se trouve ça normal aravuga ivyo bafuye byose c'est pas normal umuhungu waramaze kugira interview akabivuga inde nta nakimwe aravuga bafuye iki ofete yavuze ngo yaramwagirije ngo n'ibintu hari ibintu numvise ngo n'umwana wiwe wazi ko LIBERT hari umwana wiwe yabuze condoléances to him mu buzima bwa vrai apana film ivya vrai yaramubuze hamavuga ngo hariho ngo n'ibintu yamubwiye ngo yamutanze igitamo kugira ngo amafilme yiwe akundwe avuga ngo umva yavuze ibintu byinshi vraiment asa nk'umuntu ariko aramo LIBERT LIBERT yarabuze umwana wiwe acaravuga yuko umva yabivuze ku ma réseaux sociaux ko donc batumvikana hama bwa buzima bwose bacanamwe maybe yaravyibagiye mugabo ikintu yaje gukora numvise cambabaje n'incambabaje nuko ngene yibagiye ivyo vyiza basi babanyemo akajaza kumushira hanze kandi umugabo atarishira hanze uribuka bere bavanye nabi uribuka LIBERT nta namwe yari yizi ko bavanye nabi mugabo ALVIN SMITH wewe uri kuraraba ibintu byo muri industry +257 est-ce que byari bikwiye ko ubuzima bwacu bwose hari faking ukavuga ati ndiko nda fakinga ndiko ndigisha abantu par exemple ukavuga ubuzima bwiwe atari nabwo just kugira ngo wigisha abantu muga byari bikwiye ko ibintu dupfa wewe ivyupfa na mugenzi wawe muririmbyi ari mpaka uvuga ikintu cyose ingene cagenze ku madetail umva atari wowe uri kuri haba kuvuga ufumase uvuga akantu ibyo twafuye vyerekeye ukumuga pana canke tugikorana ntitucumvikana kuko twaje tubona hari abantu bavuze mu commentaire abantu bumva ntubabuza kuvuga baravuga ati yaciye atangura kuja kwiyegereza n'aba bantu bahebana kera kugira ngo abloke abere barasubiranye kandi avuga ati abantu benshi bagiye numva n'ibintu twasonye mu commentaire kuko je ndaronde ati hari abantu bagiye bumva yaciye aja kwiyegereza kugira ngo abloke LIBERT hanagira hanamwe azosaba kuburyo LIBERT nawe yogira ngo arakakaje ngo agiye kuvuga babone ko ari we mubi kandi ivyo bintu birabaho mu buzima busanzwe iyo umuntu amaze kukwitanga mu bantu agatanga version yiwe wo yawe nawe uyizana abantu bamaze kuvuga ivyo bose uri kuravuga uri kurabesha kubera yuko abantu ujya muntu aba yamaze gutiminga before ntivyanakiriwe neza bro
uraze peut-être ko Fanny rero yashase ku timing ujya mu jama kumbure wo icyo azovuga abantu bavyemera kandi kubera yuko Fanny dusanzwe twumubaha tubona ko ari mu mama yubashe kandi azi kwironderera no kurondera umuryango urumva abantu bose tuca tubona yuko afise rezo kandi wibuke yuko igitsina gore kiba kirumvuga cyane kuruta abahungu baracumva cyane sisi ko bitahura rero Fanny nimba ari ivyo bintu kabisa ni vyiza ko umuntu muzamuravana neza kandi ni vyiza yuko umuntu muzamuragira muzamuraraba ingene muvana tu neza amahoro kubera yuko ejo muzokeneranira ko nimba muna Abel mugeze kugirana ikibazo uno muzi mukwa mwarasubiye kandi guhuza menya yuko niyo LIBERT umunsi umwe mushaka gukenerana ugasanga byose uramaze gushira hanze kandi usanga uramaramaye man cyangwa byandi bikacababaje kandi usanga yarababaye mu mutima utazi ko yababaye voilà bikacabija muri vya bindi byo kubanza gusaba ikigongwe ngo urumva ngo byarabaye ngo mugabo urumva kubera iki none kubera gutokwirinda hakirikare iyo mugabo urumva kuko iyo umuntu muvanye menya yuko umunsi umwe tumuzosubira kuko aha twese turi ku isi irazunguruka isi ni mduara isi n'umuzingi you know donc rero nka conseil nka conseil rero nukuzo turaraba ni nk'umugore n'umugore iyo muvane neza kubera ko iyo muvanye mukaca mwararazanya ntihandi uzoraba ari abantu bahebana bakanagira divorce ryari bagasubirana voilà ukabona kandi basubiye kubana rero iyo maze kuvuga ivyanyu byose ngukora mwahebanye umunsi muzosubirana mana abantu bazana batwenga kuko ikindi naco Alvin baro gukomeza imigenderanire hari abantu hacaza nka Chimamanda baca abaronsi inkuru avuga ati yamuhaze none je niwasanga hanze Chimamanda avuga ati yaguhaze sike tubona ko uzo wishize hanze urumva Fanny rero nawe nyene ifo iko azararaba nyine urumva ibara umuntu twubaha kandi ujya jishwa kumwita yuko ari we mere mama atwara filme mu Burundi ego vraiment urabibona bona Abel tusturakina ama filme mugabo Jesse noja ngavuge ngo gende uwa mbere Fanny na Abel bari mu bantu bayoboye filme mu Burundi bisigura yuko bari mu bantu bakurikirana n'abantu benshi cyane bisigaye ko bari mu bantu abantu benshi biga ibintu byinshi cyane biciye kuri bo rero bakurikura bingene baza baritwara kugira ngo abantu bakurikirana ntiba baraburize ntibaguma babasangamwe ibintu yigo babona ko mengo muri birofa yes muri abantu kubaha umva ifu yuko muza muragereza kwikosora bisigura yuko rero icyo twogutekerera nk'umuntu twubaha kunkurira ndashobora ndakuruta mugabo ndakuha kameme nawe ndagukuriye kuba bivanye n'ama responsabilité yawe kuko ushobora kufisa imyaka mike mugabo bivanye n'ubuzima ubayemo n'ibintu ufise mu mutwe wawe bikaba biremereye kuruta umuntu afise imyaka 50 rero tusi turakubaha wewe Fanny kandi turashaka iterambere ko turazi ibibazo waciyemo kandi tusi turagushakira iterambere n'urukundo utera imbere n'abana bawe batera imbere mwese mutera imbere toute la famille kugira ngo twese tuzobe proud tuzovuga ati kumbure Fanny nawe yigize guca muri bijya bibazo abantu batumye aca muri bijya bibazo reka bicuze mu kubona ingene Fanny ariko aratera imbere Imana ikiramuheza giye rero udufashe nawe nyene uzuririnda utensorite tumwe urabitsiko tugukunda cyane that's why turinga kugira ngo tuguhanure kandi ndashaka gusanga tutumuzanye ngaha yes kandi ibintu tuba turavuga aussi tuba turabwira wowe no kubwira abandi bantu bameze nkuko kuntu ko naje ushaka gusanga afise yo defo aha naje numvise mu bandi naje numvise yes burya ico dupfa gisumba ico dupfana niba umuntu mwarakoranye projet igacamwo ikaba nziza ukabuzi ko yakugaburiye rimwe kabiri gatatu iyo projet mwakoranye kubera iki akantu kamwe nubwo yoba yarakubwiye nabi peu importe ndabizi neza ko mwavuganye inbox none twebwe turabikeneye vya kweli ntibikenewe rero turaraba langage. C'était très bien. Murakoze cyane yuko amashoboye gufata umwanya w'iminota 20 ningahe cameraman? 20? Voilà 20 irenga. C'est très bien. Nitwabarambiye kandi twebwe ikiganiro cyacu twaravuze ko tuzaturagira 20 combien kugira ngo nitwe kuranira tuzuzanga dufise ama topic atandukanye yo kuvuga ibibazo by'abantu no guhanurana cyane ko tuba tubona abantu benshi cyane bakora ibintu bagashaka ko n'amatayito biboneka yuko umengo bari ko ratukana tuba turi ngaha turiko turagerageza guhanura n'ikinyo bari abantu twara beef we no tware beef we nta beef ni guhanura nkuko nawe ushaka kwisanzura ukaja ku maradiyo zose tukavuga ibintu biri bizarre nako twaje kuguhanura voilà kugira ngo n'abandi bakurikirana bavuga bati kame urakoze cyane mignone urazi ko na deshi sigatinya no kuri gwamagara. Okay, uzuhora uvugana na Deje la mignonne. Na Deje la mignonne. Voilà, kukarorosha. Akusi kutisiga ama makeup ngo use mignoneza. Ubundi ko nsanzwe ndi mignonne no kwirwa ndi ndaforcinga kugira bigende gute. Mugabo c'est vrai. Murakoze cyane kuba mwashoboye gufata akanya k'iminota 20 muri ko muradukurikirana on vous aime beaucoup.
urashaka akantu uza kongerako akantu nongerako kanyuma akantu bizeho kwisiga niki ari umuntu yaravyiganira vuba pasa vuga ngo wowe ngo abantu beza ntiwojamwe eregawe minajiaminia niyo mpamvu uja mbere ya kamera utisize na kimwe hari umuntu atushobora gusiporta kuja imbere ya kamera atabanje kwisiga makeup atisize jewe nishimye ukunyene donc sinishimye ukunyene ngo kuvuga ngo iki niki je ndabizi ega ndabizi wese impaka uvyemere kandi ikindi naco nimba wabona kuri mubi hari abantu babona kuri mwiza amaso rero ntabwo abona ico kimwe wowe nimba ubona ko ari mubi yavyiganira cyose ibintu byose twavuze twahanuye abantu aciye abona ko gusa je navuze minyone ntari minyone kandi minyone nimba mubona uko yemeye kuja muri kamera si kuvuga ngo aribona ko ari mubi nuko yibona ko ari mwiza naturel sivyo niyo mpamvu ubona ati siga ama makeup kugira ngo ashore kuza ngaha ikindi kintu naco nimba ubona minyone ari ngaha canke yitwa minyone ugira umuhora izina imagine murakoze tuzosubira muri nta nuwo bimara